banze muheze gutwenga umwanya uri kuragenda gira fast uwo mukomedi aje ava muri Belgique iyi ni true story muraza kumubona shaka rero ko avuye muri Belgique ndi sûr ni arengana ngaha yamaze kubitubwira aza kugenda aratanga amahera yabivuze si blague ndasavye abantu mwicaye hariya muze muri uzizo extremité gutya uwo mukomedi akaba afite imyaka 28 niwe mukomedi wa mbere afite amahera menshi mu Burundi imodoka yiparitse hajya ijya isa na green yiwiwe bari abakobwa mubona hajya bahagaze hajya ni kubera gira yinjire uwo mukomedi rero shaka mu kumwakira ndabasavye mu vyubahiro vyanyu duhaguruke please ndabasavye mu vyubahiro vyanyu mwamaze kumwumva yamaze kumutora ndabasavye duhaguruke mu vyubahiro vyanyu please turabubaha n'inkofero ndayikuye twakire uno mukomedi abakameramani ndabasavye please mufata amasanamu neza ndisiyo yuko mutaza kurogereta kubona uno mukomedi abari hariya mu nzoga ushika aje gukina ntimusubire kurihisha bazinywe ku buntu araza kuziriha tugiye twakira umukomedia izina ryiwe ritangurwa n'urudome ubwo ari gose gusa n'urudome rugaherezwa n'urudome gwitwa e umuntu amaze kumutora ndaza kugira gutya aye namugize bizi mwemshabwira gutya Namashimech Gasore Gasore Merci beaucoup. Twakira Namashimech Gasore Rokomedia Namashimech sana kuri Gasore Yes Gasore Rokomedia Everybody Dimire DJ bazokupa DJ baguhemvye cyane Kim Kiwi ngo hano Kim Kiwi ariye Kim Kiwi Kim Kiwi Yes bro mugabo n'amazina ya kino gihe Jemeruka Kiwi ari umuti w'isiraje washiga ukirata Umviriza rero Kim Kiwi iyo entre mwangiriye siyo kameme Umviriza rero kameramani banza mukupe gatoya ndabasaba mvuye muri Belgique il faut que banyakira nk'umuntu avuye muri Belgique sasa ugiye kumpamagara DJ utegure ka karimbuka apini wa iri wa ama rero reka tugire uku mabuca wowe ucuma dimire ndayagusubiza ariko oya reka umviriza kameramani kupa nibijemwo wowe tegura dimire nayo ufise umunyamwaro grafre urafise dimire ngaho urama meshi wowe ucubera nk'usuka kwa mahera ndayagusubiza n'iki kibazo sister wowe ucuzana telefone uyimpe ndayigusubiza wowe sister we ntacyo ufise uwo ni petit sœur okay turagiye turashaka guhaguruka twese tumwakira mu gifaransa. Mesdames et messieurs, aujourd'hui dans Buja Comedy Night, on va accueillir le diaspora, le seul et l'unique Gasore Comédien. On applaudit fort. Yeah. Yes. Merci beaucoup. Yes, merci beaucoup. Thank you so. Cameraman. Oh là là. Cameraman. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Oui, DJ, silence. Cameraman, merci beaucoup. Téléphone, watébie. Thank you so much. Everybody say yeah. Cameraman, what you first? Naronsa yo guta nta changa fatara. Allô? Est-ce que ça va? Kiwi, nta gihumbi wantwaye muri amahera. Okay. Ego sha. Umunyamusaga subiza amahera no wa mbere guys. Iyi telefone yande bakora mu telefona. Sanga ari umu ex mwita. Everybody say yeah. Oya kabe bamamagaye nk'umu diaspora, il faut que je parle français, n'est-ce pas? Voilà, caméraman, je commence le français. OK. Bonsoir à tout le monde. Voilà, comme je suis nouveau ici au Burundi, c'est la première fois que j'arrive ici. Hein. Alors, je vais me présenter
Et je vous demanderai d'avoir l'amabilité de m'aider de la présentation. Et vous allez me compléter en répondant par Sion. On y va? Vous êtes prêts? D'abord, je commence par la salita. Je suis né sur la colline qui n'a jamais connu des volis. Dans une famille qui aime les tradis. D'un père vraiment sans émo. Et d'une mère d'imaginable affaire. Nakuze njubugari ukubye kuru. Et pour la Sion. Écoute, à l'école, je n'aime pas les maths et surtout les équations. Mais quand même, j'aime les réclamats et les moments de récréa. Et je perds toujours de la proclama. Merci, 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 Sion. DJ Regakim. Vous dites en veranga la laptop. Merci beaucoup. Allô, est-ce que ça va? Vous me tenez ça? Jewe ikintu cyambere kinjoheye twumvikane bano Imana. Ikintu cyambere kinjoheye abanzimba mu Cyarama ndumunye Cyarama. Abandi banyacyarama muri ngaha. Cyarama oye. Namwe mwaje mutoze. Reka ntamazi tugira mu Cyarama. Ugacubona umukobwa w'Ucyarama ugiye kumuha yambi muri bujara ati buja gaso gaca karabaye. Est-ce que ça va? Ari kintu kimwe murabazi ko abantu bata muri Cyarama bakoresheje bisi birebire. Cyarama muta muri bya bisi. Ubu twarabatandukanye abagore hajya abagabo ngaha. Kuko benshi bagenda bahagaze. Ugacubona umugabo muzima afashe ngaha. Umukobwa ari inyuma ngo shoferi umugabo rongera ashika ku mayira hirya. Everybody say yeah. Quand même, je ne peux pas continuer. Bambye ko Superbat bari he? Superbat bari he? Castel. Bagiye. Au fait, Superbat barahatswe ariko yabakuramwo basha. Superbat barafise ingere bamamaza ibintu byabo. Bat dufise amabati ukubise ko musumari ntupfa winjiye none muyadandaza kubera iki? Acha kuki. Ariko bagaca bikosora ngo ari gukoresheje imisumari yacu ni nkwa. Bagaca bashiramo kakaririmbo Damien Care. Okay. Damien ki. Ariko no. Murabona ibintu by'amapublicité bifise ibanga rikomeye cyane. Publicité ifise ibanga rikomeye cyane. Murabaze kubona ku bantu bakora amapublicité. Iyo umukobwa ari mwiza bakeneye ko akora publicité bamuha publicité y'amavuta na parfum. Umukobwa acubora muri video agatangura aba yambaye akabikini n'agasutiye agacaza ati aya mavuta uyisize umutaneza agacerekana ukwaha ngo wa akaga parfait ugakubise ngo cha niswa. Ariko rawo umukobwa mubi nani? Rawo umukobwa mubi abahagaze nko muri etenebe. Dukoresha ibizuku bifasha mu kuziganya makara. Ito bizuku. Everybody say yeah. Oya uzorabe kameme n'umuhungu mubogare nkanje kameme nindavuze fien sindo mubogare n'umuhungu yari mubogare ajye gukora publicité akora publicité z'abakaboka sanga zanditse ko Calvin Klein Tommy muri video usanga hagaze nkuko cyavyimbye cyadunduye abameze nkuko. Izi kaboka zikorerwa mu Buyapani. Akakaba kari hariya zikorerwa mu Buyapani raba ukambaye ni dore. Ariko rabo duhungu nkatwe twamagufa dukora publicité ya Pame. Intambara muri Gaza abana barashonje raba imbavura. Oya mashi nanyiva kubibasha. Abasha everybody say yeah. Ndagiye cyane kabe ndagiye cyane. En fait jena urahanze kandi c'est pas blague. Maze iminsi ibiri ngaho Bujumbura. Gusa nasanze ibintu byose byarateye imbere. Duhereye muri Brarudi yarafashe ikora inzoga mu bigori iyita
Bright. Abakunda ka Bright. Ariko umwaka uza Braludi izotera imbere ikore inzoga mu bijumbo, umujombo. Umwaka ukurikira ikora inzoga mu umuceri. Reka nibafate. Merci beaucoup. This is Buja Night Comedy.